twabwigunganye mu mitima twagiriwe ubuntu bugirirwa bake kumenya ubutumwa buheruka ari kwikibabaje umuremyi wacu nuko twabwigunganye mu mitima gira abandi Yesu bamenye ubutumwa bahungura ke baronka amahoro bahunga amadini. Uwo muri kumwe rero kandi akaba ari Eric Nshimira Imana muri kino kiganiro tukaba tugiye kandi kongera kuganira namwe kubijaniranye n'amagara yacu. Turabahaye rero ikaze kugira ngo Imana yacu yaturemye kayaturema ishaka ko tugira ubuzima bwiza haba mu bwenge mu byo kuyimenya no mu mibiri yacu. Imana ishishikare kutwungura ubumenyi bwinshi bwo kutugirira neza. Mu gitabo c'imigani igice cya 2 umurongo w'10 haranditse ngo kuko ubwenge buzokwinjira mu mutima wawe kandi kumenya kuzohimbara ubugingo bwawe. Birumvikana neza yuko kumenya ubumenyi gushira mu ngiro kumva kumviriza kutiyumvira yuko wahejeje kumenya wahejeje kwiga ibyo birafise ikimazi, ariko iyo wumvirije iyo wumvise bisaba wongera ushire mu ngiro. Rero niyo mpamvu bivugwa yuko neza ko ishure ryo kumenya ntabwo rihera, ahubwo buri munsi turamenya turiga umuntu, ariko inyungu no kwiga ushira mu ngiro. Muri uno mwanya rero tukaba tugiye kurebera hamwe akamaro ko kwisonzesha ku magara yacu. Kwisonzesha rero birakomeye. Yesu muri Bibiliya afise uko yabivuze ko n'abandi bavugishwa benshi, nko mu gitabo ca Matayo igice ca 17 umurongo wa 21 Yesu yaravuze ngo ariko bene urya ntakugwamwo n'ikindi atari gusenga no kwisonzesha. Yesu muri ico gitabo ca Matayo igice ca 17 umurongo wa 21 hatubwira ko abigishwa ari yabatumye kwigisha bahura n'umudayimoni baramusenda biranka ko bavamo, ariko arababwira ati ngo buriya bwoko buriya mudayimoni nta kindi kibukuramwo kiretse kwisonzesha no gusenga. Kwisonzesha rero ni iki, bimaze iki, bikorwa gute? Kwisonzesha ni ikintu kiremereye cyane. Ndavuga ibitabo byinshi by'abadokiteri bagerageje kureba neza impamvu Bibiliya, impamvu Yesu yagarutse ku jambo gitwa kwisonzesha, impamvu kera abantu b'Imana bisonzesha babitegwa niki, kubera iki kwisonzesha kugaruka cyane iyo abantu babagize ingorane muri Bibiliya. Ugomba ngo bateguye ngo kwisonzesha n'abantu bininewe igihe yo narahejeje kubaburira ko babuca barimbuka, babuca Imana ibuca bica, bakoze amasengesho ariko arimo no kwisonzesha. Kubera iki kwisonzesha bigaruka cyane uno munsi rero? Kwisonzesha bavuga yuko bipfunyapfunyiye mu bintu mu kamaro k'ibintu bine. Kwisonzesha bitera ico bitwa santé physique, psychique, émotionnelle na spirituelle. Ni kuvuga ngo kwisonzesha bituma ushobora kuba mu emotion yawe mu bigumbagumba ubigira neza, biba uri umuntu iyo ubuze ikintu uhemukiwe ukagira umwifato mwiza, aho ni mu emotion. Ikindi naco bituma ugira iterambere ryo mu kumenya Imana ry'ivy'impwemu, ico ni kindi naco mu bwenge bwawe indani mu bwenge hakaba hakosoye hadacuye, hakaba neza hatarimwo ibitokozi. Ikindi bitera amagara meza. Umudokiteri yitwa Georges Pamplona hoje mu gitabo cyo yiswe Corsin ku page 104 we yaravuze ngo les gènes et d'autres formes de restriction alimentaire ont une valeur thérapeutique et éducative. Yarerekanye ko kwisonzesha cyangwa ubundi buryo bwose bwo kwibuza gufungura, ukareka gufungura uvuga ati no muzi simfungura nzofungura ejo, ku mugoroba simfungura ndafungura mu gitondo, ibyo byose ibyo bintu byo kugira ikintu wibuza kijaniranye no kujya bifise akamaro mu kuvura umuntu no mu burezi, cyo bitwa education. Nimba aho uvuga ushavuye ukagabanya kuvuga ushavuye, mba wahubuka, nimba wirata wagira amanyama, hari ibintu, hariho education biha umuntu. Nimba washavuzwa n'ubusa, nimba utotuntu hari utuntu nukango kwisonzesha biredika. Abandi bantu aba scientifique, abantu bakora ubushakashatsi mu by'ubuhinga nabo berekana yuko kwisonzesha gutuma hanagurwa uturemangingo mu mubiri w'umuntu kandi bigashobora no kurwanya n'indwara za kanseri. Rero ibyo nibyo byavuzwe. Kwisonzesha rero kugizwe kuri mu
nuwango kwisonzesha ubwoko butatu bwo kwisonzesha arico bitwa jeûne sec no kutanywa n'amazi no kuryuka byibuza byose iyo ni jeûne sèche nk'imwezo yakora yagiye mu bugaragu. Ikindi naco ni jeûne hydrique no kwisonzesha ariko ugashobora kunywa amazi. Hari yindi jeûne nayo ushobora kuyikora ariko ukanywa imitobe y'imboga, imitobe y'ivyamwa, ibyayi bivura nka za romarin, trèfle rouge na za time, amababi y'avoka, za mante, za citronella, biyo macayicayi, ivyo byayi rero ugashobora kubifata ariko kandi wibujije gufungura. Kwisonzesha rero bifise akamaro, reka turebera akamaro bifise mu bijaniranye n'aya magara yacu mu mubiri wacu. Ubwa mbere biratuma umubiri ni kuvuga ngo bavuga ko jeûne kwisonzesha nico bitwa véritable aubaine pour l'organisme, bituma binuwa ngo hari ukuntu bisukura umubiri bikawutunganya bikawugira neza. Nk'akarorero iyo umuntu yiriwe atariye bituma imyanda ibiri mu mubiri w'umuntu imuvamo, ico ni kimwe ca kabiri. Bituma ibihimba byose bijejwe kugogora ifungurwa, systeme digestive nayo yongera ikagira inguvu, ikinagura, igakora neza, ikongera ikiremarema, ikaruhuka, ikagira inguvu zo kuzokora mu kindi gihe. Ikindi ibyo binanagura n'utundi turemangingo twinshi mu mubiri w'umuntu. Ikindi naco bituma defense immunitaire, abasirikare bakingira umubiri w'umuntu ku buryo wuriye nko muri bisi akabiri mu muntu agwaye grippe mwari mwicaranye kugira ntucu usohoka nawe igufashe. Ibyo bintu rero biba biterwa n'ukuntu abasirikare baba bakomeye, barinda twinshi mu mubiri w'umuntu. Rero iyo umuntu yisonzesheje biratuma abasirikare be umubiri bakomera bagakorana ingufu nyinshi. Ikindi naco bigabanura uburibwe mu mubiri w'umuntu. Hari abantu bama baribwa, ivyo rero biragabanuka. Ikindi naco abantu bakunda kuribwa n'imitwe, abakunda kugira amallergie, ivyo byose biragabanurwa gusa no kwisonzesha. Ikindi naco bigabanura indwara zo gufata z'ama infection, indwara zandukira. Ama infection aratandukanye ni menshi, ari yatera kenshi indwara z'umuriro n'ibindi. Rero izo infection zikunda gufata abantu, izo ndwara zose zitegwa n'ama infection, yaba yo mu bihimba by'irondoka, mu mihogo, mu bihimba byo kwihagarika, mu maraso. Ibyo bintu byose iyo ukunda kwisonzesha biragabanuka. Ingine naco n'uburibwe bukunda gufata abantu ku rukoba, ugasanga umuntu ariyaga cyane ku rukoba gwiwe, binagabanya na cholesterol, cakinure giteje indwara z'imitsi, indwara z'umutima, accident vasculaire cerebral. Ibyo bintu byose biragabanurwa nabyo. Ikindi naco bigabanya ingorane zo mu butinyanka bw'abagore. Abagore muri kino kihe bagira ubutinyanka buzana amaraso menshi, buhindagurika, bujyana rimwe namwe bugahera. Ibyo bibazo birakunda kugabanurwa gusa nuko umuntu yisonzesha. Ikindi naco ni pression sanguine iba équilibre, ukuntu umutima wawe ugenda mu mitsi itwara amaraso bikagenda neza, bigashobora gukiza hypertension arterielle. Rero kwisonzesha birafise ako kamaro. Ariko kandi ikindi naco nuko haba ico twitwa changement métabolique. Iyo umuntu yisonzesheje birafise ico bimaze mu mubiri wiwe, cyane cyane ko ukuntu umubiri wawe wakira ibintu wawugaburiye. Ndabanka akarorero, iyo umuntu yanse kufungura hariho nukuvuga ngo bivugwa yuko haba ico bitwa la mobilisation des réserves d'énergie. Nukuvuga ngo ingufu uba warabitse mu mubiri nizo zikora. Nk'akarorero iyo umuntu atafunguye, nukuvuga ngo isukari yose n'ibinure byari biri mu gitigu biyibangamira. Nk'uko turi mu gihe kijya amavuta menshi ava ku bikoko, indema mubiri ziva ku bikoko nyinshi. Rero iyo umuntu yaretse kujya ayo masukari, ibyo binure biba biri mu gitigu bikiruhije, bikiremereye, biragenda umubiri w'umuntu kuko utaronse isukari, kuko utaronse ibinure n'amavuta n'ibindi, uragenda umubiri ugakoresha bya bindi byari byasigaye. Ibyo rero nuwango bikanasohoka bikanawuvamwo, ugasanga umubiri w'umuntu rero wavuyemo nuwango waronsa akayaga. Ibyo byari kuzobyara indwara nyinshi nk'ama diabete n'izindi z'ibitigu bikaremega, ugasanga umuntu hasigaye aheza kujya kisinzirira ko, ugasanga asigaye afise ubunebwe budasobanutse bigahera. Ikindi naco nuko nko ku munsi wa gatatu iyo nukuvuga ngo ubwa mbere mu byumve neza uri utariye, amasukari n'ibinure byari biri mu gitigu biravamwo. Ikindi naco hari uturemangingo natwo twivugurura. Ikindi naco kuri faze ya gatatu nuko umubiri ukoresha proteine ubwazo wikore. Rero nukuvuga ngo izo proteine zo
mu mubiri w'umuntu nazo ugasanga zigakoreshwa ibindi nabyo byari byama reserve bikavamwo kugira umuntu ntashobore kubura umuntu aremereye cyane arimo ibintu byinshi. Ikindi naco twababwiye nuko kwisonzesha bituma umuntu ashobora kugira amahirwe yo kuvamwo imyanda murimwo mu mubiri wiwe. Rero ico dushatse kubabwira bitewe nuko n'amararuhuka ntabwo imyanda myinshi igura kuko utafunguye, kuko abantu benshi baza ko ibintu dufungura naho ushobora kuba bikaranze ariko birimo imyanda, kuko kuri toilette tujana imyanda kandi tutariye imyanda. Niyo mpamvu kwisonzesha rero ni nko gukoropa umubiri wawe ukawusukura neza, ukawukoropa ukawuha icerekezo ciza. Ikindi naco nuko bifise akamaro mu bwenge, bitera mu mubiri w'umuntu aho hirya mu bwenge, bituma umuntu agira imere nziza, bagushavuje ntushavuzwe n'ubusuka, umuntu akeye mu maso adahindagurika, ufise bigirisho twa harmonisation d'humeur. Ikindi naco bigabanya indwara zo guhangayika. Muri no minsi abantu benshi barahomba, ntibunguka, babura babo impuha n'ibiki, turi mu gihe akazi abantu benshi usanga bose stress, ugasanga umuntu asigaye yibagirwa na telefone kwa ifise kandi ifise no mu ntoki. Iyo rero wisonzesha biragabanuka ivyo bintu. Ikindi naco bituma ugira ubwenge busobanutse butarimo ikintu kimeze nk'ikintu c'urubobi n'ikintu cimenga burafutse burimo ikintu c'icuka. Ikindi naco bituma bitemba ico twa amélioration du rendement intellectuel, ukagira ubwenge bwawe bukagira umusaruro, ugakora byinshi mu mwanya muto kiyumvira cyane. Ibyo rero birafasha. Ikindi naco bitera nuko kwisondesha bitera ico twa lucidité mentale, no kuvuga ngo iyo umuntu kesha akunda gufungura ifungurwa zirimwo isukari ubwayo n'ibindi byinshi, amajuisi bivamwo isukari n'ibinure bikomeye biva nko mu binure by'ibikoko, izo mfungurwa zayo mo kabiri, ibintu by'amasukari ava mu mahinguriro n'ibinure biva ku bikoko, iyo bigeze mu bihimba bijejwe kunoza ifungwa muri appareil digestif, bituma bigeze mu mushishito, bituma iyo appareil digestif idevia canke igakatisha igahuvya amaraso menshi yo mu mubiri akaja mu bihimba bijejwe kunoza ifungurwa. Ibyo bigatera iki? Bigatuma ubwonko butaronka amaraso akwiye, kandi muri ayo maraso mwibuke ko haba harimwo amavitamine, haba harimwo oxygene yo kugaburira ubwonko. Uko rero oxygene iba nkeya n'amavitamine akaba makeya, bituma umuntu atagira lucidité mentale, ntagire ubwenge busobanutse, bureba kure, utahura vuba, bakubwira imwe ukumva gatanu. Ibyo bintu byose rero biraterwa nuko abantu bakunda gufungura gutyo. Rero iyo umuntu yiriwe atariye bya masukari, bya binure byipakiye mu mubiri cyane, biragenda bikavayo, umubiri w'umuntu ukamera nk'uwikoropye, bigatuma ubwonko bwiwe bwumva n'ingoga. Mu gitabo citwa Cox page ya 96 ho haravuga neza ibintu biremeye mu vyumve, ngiyo umuntu ari ibitanga nguvu biri hejuru y'igihumbi ku munsi, ari byo biva mu masukari, mu mavuta no mu binure, abantu bakarya byinshi cyane birengeranye. Ibyo bishobora gutera zino ngorane zikurikira, bituma ubwonko bwawe utagira ubwenge, utaba umuhanga. Kindi naco kugira amakenga birahera, no kubwiga ukumva bakubwira ati ntusubira ukabireka. Ikindi naco bigabanira ico twa concentration no gutangura ikintu gakimara. Hari umuntu gusa no gushaka kuba ndiko ndigisha gutya akaba yumva menga nta, kandi ari umwanya muto yakumva ararambiwe. Gutangura ikintu ntukimare, gutangura umugambi ntubumare, gukunda umuntu ntubandanye umukunda. Hari ibintu bigenda bimagwa gusa nuko atari n'amashetani nkuko abantu babivuga, ahubwo ari ukuntu wubatse, ahubwo amashetani gusa guteye kwica ubwo bwonko. Kindi naco bitera somnolence, kwa mawisinziraho wagera aho usengera ugasinzira, wagera ku kazi ugasinzira. Ibyo byose. Ikindi naco ni diminution de la capacité à prendre des décisions saines, hagabanuka muri ubushobozi bwo gufata ingingo nziza. Hari abantu bafata imyanzuro mibi, ugasanga imwe iramwononye, yononye ubuzima bwe, yononye kazoza kiwe, yononye kuzoja mu ijuru, bitewe gusa nuko yariye ibintu byinshi birimo amasukari, birimo ibinure by'inyama, birimo amavuta n'ayaba n'ayasanzwe. Buri gihe harakaranga imisosi iremereye, uturiye mu gihe cy'imisose aho umuntu ashaka gukaranga amavuta ku buryo abona nyine ari amavuta gusa. Ibyo rero byica umubiri w'umuntu. Kwisonzesha rero bifise ako kamaro, ariko hano hari amategeko byo dushaka kurangiriza ko nibyitondegwa iyo abantu bisonzesha. Ntabwo umuntu apfa kwisonzesha bitewe nuko muri no minsi hari abantu mba kwisonzesha ngo ni byiza no muri Bibiliya, ariko agashaka kumara n'indwi zitatu, abandi bashaka kugira iminsi 40 nka Yesu. Oya, hano kwisonzesha kwemewe n'ibitabo kwiza, bitewe nuko twe turi no mu gihe cyanafutanye bisigaranye n'inguvu nkeya. Kwisonzesha kwiza nuko umunsi umwe amasaha 28 aba ari byiza. Uko kwisonzesha rero niko kwiza cyane, kwerekanywe, ariko umuntu akaza agupangira igihe, akaza agira n'ikindi gihe
ivyo biraba byiza kurusha gufata nk'iminsi 7-6 inga ryose waretse gufungura canke kunywa. Ica kabiri hari ukundi kwisonzesha kwiza cyane nako gufasha umubiri nico yitwa hygiene physiologique quotidienne, kuvuga ngo ni bwa buryo tujya kabiri ku munsi, ukajya mu gatondo ugasubira kujya ku mugoroba, hagati yo kujya agaca amasaha 5 canke 6. Ivyo bintu bifise akamaro kenshi. Mu gitabo citwa La Guérison Divine haranditse ko bituma amafyigo yawe akora neza, bigabanya indwara za kanseri n'iz'umutima, bikagabanya na diabete, bituma ugira ibiro biri ku rugero rwiza, ntubyibushye cyane, bigatuma ufata mu mutwe, bigatuma amagufa yawe akomera. Rero namwe murumva ivyo byonyene birafise akamaro. Ikindi kintu naco abantu bakwiye kumenya yuko naho ugumuri kuri isonzesha ntabwo kwisonzesha gukuraho ingorane ziterwa no kurenza urugero mu kurya. Abantu rero baravuga ati ko numvise yuko naho nzojya nkarenza nzoza nisonzesha gusa bica bimvamwo, ntabwo ari byiza. Ikindi naco umuntu wese iyo yisonzesheje ico bitwa wisonzesheje umunsi wose ni bibi kwirirwa gutyo ntanakimuriye, kuko umubiri w'umuntu ukeneye amaraso, ukeneye amaraso ukoresha n'ibindi bintu byinshi, hari ibintu ukeneye amaraso, ukeneye n'utundi tuntu. Niyo mpamvu bisabwa yuko umuntu iyo yisonzesheje akwiye kunywa amazi ari hagati y'amaritiro 2, litiro 1 n'igice biravana kweza kuri litiro 3 biravana. Hari abantu basaba bari mu kirere gishushe cyane, ariko ubwo nibwo buryo bwiza bwo kwisonzesha. Rero bitewe nuko kuko umubiri w'umuntu uri kurasohora imyanda biba bikeneye n'amazi n'amafigaro, nk'ukuntu aronka amazi aza gufashisha gusohora ya myanda mu byuya, mu kwihagarika n'ahandi heshi hatandukanye. Ikindi naco hari abantu batemererwa kwisonzesha. Abantu rero benshi banyumve neza n'abasenga, kwisonzesha abantu abana bakiri bato cyane, n'abavyeyi bibungenze, n'abonsa, n'abagwaye diabete, n'abantu bonze cyane bafite ico bitwa indice de masse corporelle iri inférieure à 20, ni ngo ugo rugero bapima kibiro ruri munsi ya 20, n'abavugwa indwara zikomeye canke zituma bacika intege cyane. Ntabwo umuntu acitse intege cyane agwaye indwara ikomeye ico twitwa maladie grave, ntabwo bemerewe kwisonzesha. Rero kuko umuvyeyi yibungenze yisonzesheje umwana mu nda, ntabwo yisonzesha, ibyo nta nibyaza. Niyo mpamvu umuntu wese rebyo akwiye kubimenya. Ikindi naco ico turangirije ko nuko umugabo bitwa Gandhi niwe yabaye umugabo yabangira akamaro cyane mu gihugu c'Ubuhindi, yanakigejeje kubikomeye. We yaravuze ko umuntu wese igihe afise zino ngorane canke ameze gutya aza kunda kwisonzesha. Icambere ni gihe utituma neza, uwaye constipation wagumiwe. Ca kabiri ni gihe wakamye ufise ikibazo cyo gukama amaraso. Ikindi ni gihe ufise indwara z'umuriro, ni gihe uribwa n'imitwe, ni gihe uri umuntu akunda kubashavuye. Hari abantu bamba bashavuye gusa kantu gatoya, ingumi, amakofe, imigere zibaho, uragapfa ikicana, abantu bameze gutyo. Ikindi naco ni gihe uhangayitse, ni gugwa rheumatisme na gute, canke igihe wahuye n'ibintu byiza ukabonezerewe cyane, za wisonzesha bifasha umubiri wawe. Rero twako turarebera hamwe gusa akamaro ko kwisonzesha ku magara yacu. Twasanze muri Matayo 17:21 Yesu yarerekanye yuko hariho n'ubwoko bw'abadayimoni kibikuramwe ari kwisonzesha gusa. Rero kwisonzesha bifite ico bifasha ku mibiri yacu, mu bwenge bwacu, muko twitwara imbere y'ibibazo biba byadutse, kandi bifite ico bifasha mu buzima bwacu bwo kuba abantu b'Imana. Murekereye Imana ibitwumvishe, iduhe gukizwa n'aka kantu keza Imana yateguye. Imana ibiduhe mu izina rya Yesu. Nubugirirwa bake